Ikaze bakunzi ba Look Media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kure yacu kandi ayo yanyu ya Look Media, cyane mu bakunzi ibiganiro by'inkino bitandukanye tubashikiriza. Uno munsi turi ku munsi wa gatanu, tubigerekezo rya gatanu nyene ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Ni ikiganiro ca Look Sports cyo ku munsi wa gatanu kiza kudufasha ngo gutangura weekend kuri uno munsi wa gatanu, ku munsi wa gatandatu ejo ejo ku munsi w'Imana. Ni umwanya w'ikiganiro ca Look Sports muje gushikirizwa na Jean Loris Ndongozi nkuko mubona hano muri studio za Look Media. Ndi kumwe na mugenzi wanje Gilles Boris Ingabire, reka andamuramutse. Ndakuramukije Loris Ndongozi, ndaramukije ndetse n'abari badukana bose muri rusange. Tubifurize ikaze mu kino ca Look Sports cyo kuno munsi igenekezo rya gatanu kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026. Nuko twizeye neza ko tuzakugirana ibihe byiza mu makuru y'inkino twaje ko tubategurira. Nuko nkuko byamaniraza ko tuza guhera muri basketball, Amstel Basketball League izo birikira bandanya ku ndwi ya 18 na 19. Yes, kabisa. 18-19. Indwi ya 18 na 19 ndumva ko hasigaye no vuga ngo iyi ndwi ivuyemo bazoca bagaruka ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana bariko barakina indwi ya 20 na 21 bace baheza ku igenekerezo rya 20. Niko ikirangamisi kitegekanijwe ko saison hegire izoza kurangira ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatandatu ukwezi kwa ruheshi umwaka wa 2026. Bako ni indwi turimo n'indwi kwirikira hamwe n'umunsi wa gatandatu mu ndwi yindi. Bako tuko turegereza ku musozo wa AB, tuko turaba ati ninde aje kuba arangiza ari champion wa saison hegire muri AB, nubwo nta titre babitangira, ninde aje kuba heza muri kino kibanza ca gatatu na kane. Baza ko uno munsi niyo suspense ihari kumenya ikibanza ca gatatu kizohereza monde, ikibanza ca kane kizohereza monde, ninde azoja muri playoffs, ninde atazoja muri playoffs hagati ya Remesha, Tigers, Kerne ndetse n'umugwi wa New Star. Nibaza ko muri ino ndwi tugiye kujamo hari inkino zishobora kuvuga ati izi zashaka kudesida ati umugwi umwe canke ibiri turayikuye muri bino bibanza bitatu, bibiri cya gatatu n'icya kane. Kuko nako hariho inkino zoroshe bukebuke kandi zitoroshe, ngo zoroshe kandi zitoroshe. Ni ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana baza barakina indwi ya 18 na 19. Hano mu Burundi tuzakuvuga kuri ABR cyo twerekeza ku mugabane wa Burayi. No munsi Coupe du Monde iri kuyavugwa iminsi 6 yonyene niyo isigaye, G-6 kugira ngo Coupe du Monde itangure muri Etats-Unis, muri Canada ndetse no muri Mexique. Ibihugu byatangiye gukina ama match amical, ibihugu bimwe vyitezwe biri favori muri mondial nako niko bitariko birigenza neza mu match amico bariko barakina uno munsi. Mu Bufaransa bwari butsinzwe na Côte d'Ivoire, naza kuza kubica na hirya no hino nayo makuza aho uvuga n'ayandi. Reka tumire amate gato cyane cyo tugaruka twerekeza dutangura n'idoni rw'iganje cyacu. Nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye, ibanki BCAB yamana bishasha. Twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga. Mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute? Nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata Nickel. Ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki? Ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko ngo havubura n'abagizi ba nabi bakayakwiba. Ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikora amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe. Ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose. Shika mu iterambere na BCAB. Nuko tugarukiye mu idondo ry'iganiro cacu. Uno munsi turiko turegereza ku musozo wa saison hegire muri ABR 2026. Nibaza ko ikibanza ca mbere n'ca kabiri byaramaze kumenyekana, ni Runani na Dinamo. Ni Dinamo n'Urunani hasigaye kumenya ninde azorangiza ari mu kibanza ca mbere ninde azorangiza ari mu kibanza ca kabiri. Uno munsi Kerne, New Star, Tigers, Remesha nibo dufise kuraba ati ninde aje guheza mu kibanza ca gatatu, ninde aje guheza mu kibanza ca kane. Uno munsi ko bimeze, umugwi wa Kerne warasuye mu kibanza cawo ca gatatu, Tigers mu kibanza ca kane. Ubona ko kibanza ca gatanu hariyo umugwi wa New Star. Nibaza ni Remesha. Ni Remesha ko yaratsinze New Star yo mu ndwi iheze. Uno munsi ni Remesha kwa ca gatanu, New Star mu kibanza ca gatandatu. Ariko ni imigwi yose yegeranye, inkino zigera kuri zitanu zisigaye zirashobora guhindura classement complètement muri bino bibanza bibiri, ica gatatu n'ica kane. Uno munsi turari muri iyo migwi nyene.
muri nondwi ku munsi wa gatandatu ubona ko hari urukino rukomeye ku mugwi wa Tigers uzoba uri kurakina na New Star. Umugwi wa Remesha uzoba uri kurakina na Ryan Team. Yego. Kerne izoba iri kurakina na Aigle Noir. Urumva ko Kerne na Remesha ku munsi wa gatandatu bafise inkino zidakomeye cyane. Inkino zidakomeye, Tigers ifise urukino rwa New Star. Nuko ubona ko ku munsi wa gatandatu ino weekend yose muri rusange neza ko igumye cyane ku ruhande rwa Tigers cyane bataza kuba twigaruka ku minota ku munsi w'Imana. Remesha umenga ariko araba akayevurisho gato turavye uko yari yaje kwa yitwara irangize na cyane muri Fazare no musa nakumengira kiravyuka bukebuke. Hari n'abantu hamwe bamwe bamaze kuvuga yuko itazuza kuba ija muri Big mugabo no musa nako ntirari kuri byukuri. Muri no weekend uravye inkino abo bariko baragwanira ico kibanza aba adversaire biwe urana ko menga barafise inkino zikomakomeye cyane. Tuvuye kuri iyo Tigers ku munsi wa gatandatu ifise urukino rukomeye ariko kandi no ku munsi w'Imana ifise urukino rukomeye ariko tuzura bano bantu bariko baragwanira bino bikombe kino kibanza cya gatatu canke ica kane umugwi wa Kerne umugwi wa Remesha bose bafise inkino zoroshe rero ni nakaryo keza kuri no migwi yindi kugira ngo ize kuri profitiramo mu gihe ariko nanye igifise izindi match zikomeye mu nkino zizokurikira kubera yuko niyo Kerne tuvuga hari ama match akuba ku meteraki hajya kwanza no ku munsi w'Imana umenga nani rafise match ikomeye bafise New Star ku munsi w'Imana nuvuga ngo kiretse umugwi wa Remesha gituma ndiko ndavuga ko no munsi umenga uri kurahabwa amahirwe ubona ko umenga bo inkino zikomakomeye bariko barasana nuko bariko baraziheza nivyo bagisigaje nka mu cange zibiri mugura ubona yuko nko muri no weekend kwa mugwi rafise peut-être urukino twavuga yuko rusa n'urukomeye gatoyi nubwo atari cyane si cyane mugabo hajya muri ntuze byagenze gute muri Fazare Remesha yaratsinze Zipo ni match baje ko basubiramo ni match yahereje championnat yabaye match ya hotari baje ko basubiramo nazaye ko rero ku ruhande rwa Remesha ibintu menga bikora biraje mu buryo nubwo no munsi mu kibanza ca gatanu naza ko ona ko baje ko batsinda New Star baje ko batsinda Kerne ni ya migwi yose bari barahangana ibyo bikombe mu kibanza ca gatatu murano canke ca kane ariko kandi tunibukanye yuko gutsindana hagati y'ino migwi ni byiza cyane à la fin saison kugira ngo baze ko baraba uwo waramutsinze canke ragutsinda mu gihe hageze kuri classement ariko baraba yuko munganya amanota canke iki kandi naza ko ubu nyinshi zirashobora guheza zinganya ama victoire n'ama defeat surtout yuko ubona yuko umenga aragasirwa kari hagati y'imigwi ya guhera kwa gatatu no gushaka kwa gatandatu ubona ko umenga zirafise ahantu zihurira ari naza yuko kuri ino Big Four na cyane kandi cya gatatu ndetse n'icya kane none umunsi turashaka kuronka peut-être inyishu itomoye ku munsi wa mbere twamaze kwa tubona resultats zose zaje ko ziva muri zino match wanaza ko uno munsi ragwe kuvuga ati Kenne yamaze kubirangiza nako bagaza ko nta mugwi n'umwe warangiza muri kuko uno munsi je kwa mbere je equipe mbona uno munsi ifise amahirwe menshi no mugwa Remesha ino equipe ya Remesha yahejeje amakipe yahejeje Dinamo yahejeje Urunani yahejeje New Star yahejeje Kerne yahejeje New Star buri yahejeje New Star yahejeje Kerne yahejeje Tigers nuko ino mutani yose baramaze ko bayirangiye uvuga ngo Remesha irasigaje i match ya Rezipo irasigaje na match ya Jimkana nizo twovuga n'izindi sport so uvuga ngo ziroroshe kuko na Remesha naza ko si niveau supérieur y'izindi equipe no munsi w'ino saison nivyo yarameliyoye no munsi muri phase retour mugabo nibaza ko nini racafise hotel iyi mugabo atari hotel cyo kimwe na Rezipo cyo kimwe na Jimkana nibaza ko rero ni Remesha yashafise amahirwe menshi yasa amahirwe menshi uno munsi ni yaje kubigira operation ziza muri weekend yindi yahera yakinya match zibiri weekend yaje kwikina match kwa gatandatu na Tigers ikina match kwa Mungu na Kerne yaje kwitsindwa na Tigers mugabo ikiragira match nziza itsinda Kerne nibaza ko niyo Remesha yaza kuba ikarifi ikaja muri playoffs nibaza ko iyi match izoba ari match iri crucial bakinye muri no saison cyane muri phase retour yaje kubafasha ino match baje kwa batsinda Kerne nibaza ko ari match izotuma Remesha ishobora gutangaza abantu ikaja muri iyo bibanza bitatu bine vya mbere uno musi kuri muri no weekend izo bifise umugwi wa Ryan Team nibaza ko ni victoire iri ushobora kubona meme ava match ku musi w'Imana bazo bafise Rezipo ni equipe ikomeye mugabo atari kuri niveau nini cyane biza gutera ubwo Remesha muri no saison nibaza ko itoza gutera ubwo Remesha cyane nta na gato umva rero ni Kerne bazo bafise Aigle Noir muri note ku munsi wa gatandatu umva ko iyo twashavuga ati ni victoire kuri Kerne ariko bazo bafise New Star ku munsi w'Imana
ahantu hahagaze ikibazo ni New Star muri no weekend iraza kuguma muri zino equipe zigwanika cya gatatu n'icya kane kandi iraza no kuvamo Burundi direct ayo ku munsi wa gatatu ifise Tigers ifise Tigers Imana ifise Kera igatsindwa match zose izo bisezeye muri bino bibanza bitatu kandi neza ko probability nyinshi ni zo ku New Star yaratsinze Tigers muri match ari mugabana ko muri match otu New Star ubona ko ntifise za nguvu zo muri faza ko yashenye match amadefete angaha kurikirana igitangura faze otu yagize ama victoire 3 akurikirana mugabo yari contre Muzinga yari contre Lion Team yari contre Egrenal umva ko bafise match zikomeye imbere ntibarakina n'umunani uno munsi baje gukina na Tigers na Kerne mu ndwi imwe umva ko New Star amahirwe ni make kuri Tigers hamwe botsinda New Star amahirwe yo bari menshi cyane ku munsi w'Imana ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana kiragoye Urunani kiyagoye cyane mugabo hamwe boza gutsinda New Star kandi turavye performance bari kugira uno munsi turi ku ndwi ya 17 bamaze gukina match no kuvuga zitandatu muri phase retour batsinze match zitanu zikurikirana muri zo zitanu harimo umugwi wa Remesha harimo umugwi wa Kera umva ko ni match zitari zoroshe twarabonye match bakinye ku munsi w'Imana na Dinamo baje ko batsindwa ku munota wa nyuma naho nyene nivuga ngo bivuye kuri effectif nto yari neza ko ku munsi w'Imana Kera izo se New Star Urunani na Tigers muri no weekend dufatiye kuri Kern bon New Star irashaka kuvamo Burundi muri no bon apana Burundi na performance bagize kuri samedi dimanche bon birago dufatiye kubibone kuno munsi ibyo twibaza ko bishoboka nuko New Star no munsi nibaza ko nta bushobozi bwatari ifise bwo kuze gutsinda Tigers ku munsi w'Imana nuko nyene nibaza yuko irafise amahirwe menshi yuko uno munsi iza kuba iva mu gatoyi muri ino ngwano yo kurondera big kandi hamwe New Star igana New Star yoza igatsinda equipe imwe muri izi zibiri hamwe yotsinda Tigers kwa gatandatu cyangwa igatsinda Kerne kwa mungu iyo tsindo yose na New Star amahirwe bagabanutse ku rugero nini ahubwo match buri equipe yose iri muri big yiza gutsindwa match zibiri zose iraza kuba igize ibibazo nibaza ko izo Tigers nayo iyo tsindwa match zibiri New Star yo itsinda samedi nibaza ko bo ntivyo babiheze yoyo kubera Kerne nigo nibaza ko Kerne ko Kerne yasigaje match zibiri za nyuma izokira n'Urunani gakina Dinamo nimba ko Kerne biragoye naho mvuga yiza gutsindwa yose naho ibaremesha bon remesha nivyo ku munsi wa gatandatu menga ifise match yoroshe meme no ku munsi w'Imana turavye yindi migwi ama equipe afise menga yiroroshe bukebuke mwanya waza ko yize gutsindwa yose uriya na remesha gatsindwa match zino match zibiri iraza kuyikwemo karenge muri ntuze remesha yotakaza na match hari zibo imwe gusa nibaza ko amahirwe yo bagiye munsi ya 20 itakaje match hari zibo biraza kwisaba resistance ziza kuva muri zino match zozo ona ko remesha avantage ifise zino match ziri ino migwi ibiri ko biragwanira bino bibanza bya 3 na 4 nibizoza kwa bihura muri no weekend ahubwo nizo nasubira no guhura ko baramaze no ko baheze par contre iyi migwi ibiri Kern bon itatu Kern Tigers ndetse na New Star bana ko zozo zizoba ziko zirahura zirashobora gutsindana hagati yazo zikaza kwa zorohereza umugore waremesha kwinjira tubaremesha n'umusisa amahirwe menshi kwinjira mugabo nubwo batakaza match birashobora kuya amahirwe bivanye na resultats zaje kwa zivamo mugiye takaza match zibi même si yani ma equipe zo kuyikora akazi iraza kwa bigwa umugore remesha kuza kwa ibandanye muri big four uno musi ni ikibazo ni kubugwa Kera twabonye ingene yagize Fazari yari equipe exceptionnelle bavuga ati ni equipe ni révélation y'umwaka muri abeli nibaza ko sezi gitangura twaravuga ati Kerne izotangaza abantu mugabo nta warazi ko yoza kwashira match 9 victoire 9 nibaza ko ari kintu cyaje gutangaza benshi mugabye muri phase retour urabona ko yatakaje match akomeye kandi utakaje match zikomeye amahirwe bariko aragenda kuri classement utakaje match ya Tigers match ya Remesha kandi bazitakaje gute kuri Tigers batakaje kuri difference ya 20 points kuri Remesha sinibuka neza ariko nibaza ko yarenze ashobora kuba yashitse 15 points nibaza ko yabaye nka 16 cyangwa 18 domination kabisa ni niveau yasubiye hasi kandi baragize half-form muri phase retour barongerejemo PDD barongerejemo Sanya kuva muri Senegal mugabo performance ntizabaye nziza uravye rero izi performance bagize kuri Tigers no kuri Remesha umuntu ashaka kwibaza ati eske nta madute wogira dimanche contre New Star ahubwo no munsi turashaka kuvuga yuko
turavye resultat ije kuba ironka muri weekend turashobora kuvuga yuko umugwi wa Ken dushobora kuwukundira mu kibanza ca gatatu mu buryo buri burundu tukaza kuba twisha n'imiburi kumva ko kare twaravuga tuti Ken ikibanza ca gatatu ni gwaye kumwe twahora tuvuga kera remesha ikibanza ca gatatu ni gwaye kaburi tukwa pica kabiri cyo tuza kuba ikirondera rero no munsi naza ko igatsindwa ino match ya New Star tuza ko tuvuga tuti ikibanza ca gatatu iragisezeye par contre irashobora kuza kugwanira ikibanza ca kane canke ibibanza bindi biri hejuru sino ikibanza ca gatatu kiraza kuba igikuyemo ko uravye fixtures yo bo bafise iraremere cyane kandi izoza kwiremera cyane mu gihe yoza kwitakaza zino match ziri ngaho imbere match ziri bwanyuma zozo neza ko nayo nyine ubwayo staff technique abakinyi bose barazi yuko ibicinga 70% izoza kwizitakaza match ziri zanyuma nuvuga ngo akazi yo ifise nakakuba rero twebwe nk'abantu bari nyuma match ya New Star neza ko ari match iri crucial cyane ku ruhande rwa Ken ngo kuza kuri decide ati ikibanza ca gatatu ni rwanje sino igatakaza no kino ikibanza ca gatatu naza ko kizoki muri danger komeye cyane ubo mu guheza neza ko umugwi Tigers naza ko narinde kuri match ya New Star amwe boza gutsinda New Star Tigers yo crée avantage nini cyane kuri yo gushobora kugwana kino kibanza ca gatatu kuko bon dimanche biragoye dimanche ni probabilité nini gutsinda n'unani mugabo match zitatu uravye match baje kubakora kuri Dinamo ni uno musi sinibaza ko ari equipe yoza kwijaja ariko yakana Tigers buje gutsinda fasile uravye match ari unanirwa aje kuba watsinda byo muvuga ati ni match yabereye kuri Sekadebe ana ko bayitsinze fasile unani bayitsinze mugabo uno musi sinibaza ko byogenda nibaza ko ni match baje kuba babona ingene Tigers yakinye contre Dinamo nibaza ko bazoza bari bien préparé kuko n'urunani uno musi ntibashaka gutakaza match kuko bavuga ati hajye hejeje uwa mbere muri saison higire birafise avantage avantage uza kuba uhura n'umuntu wa kane wa gatatu muri ntuze numva ko uheze uwa mbere hari gihe hano muri uko maze kubona nuvuga ngo uno Tigers hejeje ari ya gatatu muri saison higire dufata nka Kararo Kerne canke Remeshigaza ari ya kane nibaze ngo muri playoffs ngo Tigers niyo biteye ubwoba cyane simpaka ari iteye ubwoba bivana n'amarokritima baje ko bagira neza ko uno musi n'urunani rwakineye guheza fazari saison higire ari urwambere ico bituma nta match nimwe aneglige bafise mu nani Tigers nkiyo kwijajara urunani nibwo kwijajara erega muri sanzo nubwo twavuye nta gikombe batanga sibo sinzi ko ari akandi gashimwa batanga saison higire nta PI mugabo uri umushampion bavuga ati ubu ni watwaye saison higire MC ntaco bitwaye ntaco bivuze mugabo bavuga ati uwa mbere azohora no wa gatatu wa kabiri aho no kanya naza ko ni muri rusange Tigers hobe bitangaza umugwa Tigers ugatsinda Runani Ketejo muri ino match ya dimanche ikaba yanagize imana ikaba yatsinze New Star kuri New Star ho irafise amahirwe menshi irafise amahirwe menshi mugabo ahantu itari favori nabuke ni kuri Runani yokora ibitangaza igatsinda uretse ko bikonfirme ikanzo ca gatatu cange yoba mu gihe Ken yoba yatakaje nibaza ko Tigers Ken nabwo yotakaza nubwo yotsinda Tigers parvenye gutsinda Runani mugabo nivyo ngaho biragoye ashaka kuba Tigers zaje igatsinda Runani ukazona match kurikira irasinzwe na Gymkhana cyane nazi umva ABR ni ibintu bitamenyekanye twaje kwa tubona kenshi wako uratsinda equipe ikomeye ubukurikira ugatsindwa nabi twaje kwa tubona Gymkhana yagize igira match nziza cyane ku Runani rukabatsinda defense amanota 6 match kurikira ukana batsinzwe n'indi equipe amanota agera kuri 10 na uziko Gymkhana twavuga yuko nayo iri kiragwanira kino kibanza mu mpera za saison za faza niho byaje ko bigenda nabi ariko nibaza ko Gymkhana wiravye mu mwaka uzana ko izobere equipe iri competitive nibaza ko niyo abasanzwe barongeje Gymkhana babandaye bashira mu buryo kuko no munsi ibintu byose ni buryo bakazana abakinyi bagira ikana ko Gymkhana izobere equipe iri competitive mu mwaka c'est twe nafise no mu coach ari afise experience agize nibaza ko muri rusange ni Tigers igasinda New Star muri no kumunsi wa gatandatu Kerne nubwo yagomba igatsinda match zibiri Kerne ntaco izi match zibiri za Sunday dimanche Tigers mugabe gapavana gutsinda New Star nibaza ko ikibanza ca gatatu nizo yose amahirwe menshi kurusha izindi surtout ko yakomba aya match yanda fixtures isigaye kuri Ken nibaza ko ziri complicated cyane gusumba uko iyindi migwi yose iri kiragwanya no big for ama fixtures ya yameze yani uko nayo makuru kavuga muri ABR ni ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana indwi ya 18 n'indwi ya 19 muri ABR hazwasigaye indwi zitatu gusa kugira ngo inkino zitatu apana inkino zitatu
kugira ngo saison ihere hama tangure gutegura playoffs, imigwi itangure gutegura playoffs ine izoba yabaye iya mbere. Nada ko muri uno musi muri saison yatanguye abaetranger muri effectif ari babiri gusa. Uno musi muri phase retour baje kuba bongeza bagira batatu, kandi abo batatu barahurira mu kibuga bose nta kibazo bitwaye. Bivugwa ko muri playoffs bashobora kongeza abaetranger bakaba batanu muri club imwe. Sinzi abazobemeye kuja mu kibuga, sinzi ko ari babiri canke batatu, mugabo ni batanu bazobemeye muri effective. Nimba ko ya spectacle yo muri playoffs igiye kugaruka vuba cyane. Sinzi ko ari Kerne, sinzi ko ari Tigers, sinzi ko ari Remesha, ariko turazi ko Urunani na Dinamo zizoba zihari, kandi turazi ko zitazohura muri demi final. Zino ziho ziragwanira bino bibanza zirangirize ngaha, nibaza ko zimaze gushika muri playoffs byamaze ko bizoba birangiye. Turazi ko Urunani na Dinamo ntizizohura muri demi final, zitegezwa guhura muri final. Yashobora guhinduka ntawe ubizi, mugabo Urunani ruzohurania nimba ruzoheza rwa mbere ntirushobora guhanurwa n'iya kabiri. Dinamo nimizoza ari ya mbere ntizohura na Urunani rwa kabiri. Nibaza ko mu minsi mike tuzoba tumenye classement final, dushobora kuvuga ati demi final za playoffs zimeze uku, final tutangwe kuvuga ati ama predictions ubona gute final. Nuko reka tumire amate gato cyo tugaruka twerekeza ku mugana wawe. Nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye. Ibanki BCAB yamana bishasha. Twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga. Mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute? Nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata Nickel. Ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki? Ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko ngo havubura n'abagizi ba nabi bakayakwiba. Ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikora amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe. Ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose. Shika mu iterambere na BCAB. Nuko twerekeze ku mugabane wa Amerika y'Amajepfo, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada ndetse no muri Mexique. Ni igikombe ca mbere c'isi giteguwe n'ibihugu bitatu biri kumwe. Umenga ni kane ya 2027. Ni Uganda, Tanzania na Kenya. Mbako dushobora kubona mu Burundi muri ico gihe. Nuko uno musi ibihugu byose byamaze kuba vyanonsa amaliste definitive y'abakinyi 26 bazoba bari muri Coupe du Monde. Hari n'ibihugu byamaze gushika muri pedete muri Canada, muri Etazi n'ahandi, ariko hari n'ibindi bitaragenda bigikina inkino za gicuti. Hano ku mugabane wa Afrika zoba dufite ibihugu bitari bike bizoba byagiye kuduserukira, harimo za Senegal, za Cote d'Ivoire, za Ghana, za DRC. Ubona ko uwitwa Lumumba azoba ari muri tribune. Uziko bashoboye kumujana muri delegation yabo abakinya mbango staff yose yamusabiye. Uwitwa Felix Tshisekedi, president wa RDC, avuga ati dutegeza kumushiramo muri delegation ya RDC. Numva ko tuzomona muri ya tribune kuri yantu byo nyine. Bafise urukino bazokina na bari muri Polima ya Portugal. Nazi ko mbona ibiciro byo kwinjira kuri iyo match ya Congo na Portugal. Si wari wese azokwinjira. Si umuntu ari wese. Nako nibaza ko mu bintu bivuga cyane bivuga ko ari amatike azoba zinje ku rugero muri no Coupe du Monde. Uno musasika iminsi igera kuri 6. Azoba ari ku munsi wa 4 niho hazoba ceremony d'ouverture na match ya mbere ya ouverture ya Coupe du Monde witwa Shakira azoba yagarutse muri mu ndirimbo ari kumwe na Burna Boy. Waje bashira hanze indirimbo ya Coupe du Monde. Yaje ko mbona witwa Aisha Speed nani nashize hanze indirimbo ya Coupe du Monde, kandi ikigira amasiksi kurusha indirimbo ya vrai ya Shakira na Burna Boy. No musi ni Coupe du Monde. Shakira gize Coupe du Monde zitatu 2010, 2014 ni ego 2014 na 2020. Umva ko ni mugani haza ko 2010 ariho yaje kubagira rukundi kuri wakawaka. Wakawaka kabisa. Uno musi ni Coupe du Monde yaje muri 6 ubona gute? Deja ni Coupe du Monde no musi abantu bose bafise mu mutwe ni twarabonye Champions League yahindutse bagira indi forma. No musi ni forma shasha. Unako ni Coupe du Monde kare ariko ikinwa n'ibihugu 32. No musi bongereje cyane bagera kuri 48. Unako ni match zizoba zikomeye cyane. Ni match zigera ku 102. Zizoba kimwe iminsi igera kuri 39. Ndumva yuko ni ibintu tutatu tumenyereye, ni forma shasha twiteze no musi ibihugu bigera kuri 3
bon no muri CAN twari bwabibona tuzobibona muri 2027 tuzobanza duhonje muri Coupe du Monde rero neza ko na match akomeye cyane no munsi bihugu bimwe bihabwa amahirwe wanashimangura ngo baje kwivuga no mu ntangamarara nako biriko biritwara neza twaje kwa tubona Ubufaransa twaje kwa tubona Espagne neza ko ni match abantu bose bitega barindiranye igishika cyinshi cyane kuraba mbega ino Coupe du Monde zo imeze gute mbega ni bande bahabwa amahirwe match ya mbere menga ni Mexico na Afrique du Sud ku munsi wa 11 ku munsi wa 4 igenekerezo rya 11 nagira mbe igihe saa 11 rero nibaza yuko na match akomeye cyane mbega ni bande bagiye ko bahabwa amahirwe mu defending champions ni Argentina no munsi rero sinzi ko bose bakayiha amahirwe hari ibihugu biriko bihabwa amahirwe menshi cyane surtout igihugu ca Espagne igihugu c'u Faransa neza ko kimaze imyaka myinshi cyo kirahabwa amahirwe menshi mu gutwara ino Coupe du Monde 2018 cyabaye champion 2022 kitsindwa muri finale 2026 umva ko ni kirahabwa amahirwe menshi kandi biranashoboka nubwo caje kwa gitsindwa na Cote d'Ivoire ariko kandi hari ibihugu nka Portugal bon naje kwa mbona ngo prediction yaje kwikorwa ino Coupe du Monde izotwagwa na n'igihugu cy'u Holland gitsinze Portugal muri finale mugenshi ndimvira yego Holland hari ntimenyeze na Ronald Koeman Virgil van Dijk ni capitaine eske urabona wowe bwaje ugatsinda muri finale mu gwa Portugal ijya prediction nayo ni yagizwe n'umuntu mu mathematics yafatiye ku biharuro Mbo yafatiye ku bintu byinshi naje ko mbona nje ko muri ama critère yafatiye ko yafatiye kuri population y'igihugu yafatiye kuri ubwo rero population yagufasha gutwara Coupe du Monde umva niyo mantu ze we yafatiye umva ko ni ibintu mathématique naza ko ntaho bisa bisaniye na sport umva ko hari ibindi usanga ngo za opta ni yakunda gutanga prediction nizo zigira ama prediction usanga ziplasa imbere za Espagne naza kwiri imbere Ubufaransa n'Ubwongereza peut-être n'Ubwongereza nabwo nyene buri imbere ariko no musi maje kuraba harakinyi benshi bataje ko bamagabo sitse mu Bwongereza nibaza ko ibihugu byose nta gihugu na kimwe selection igera isohoka ntibumva abantu bidoga ngo nakaya kuza Brazil naza ko bo byo byaje kuba bibabukiye buke ko Neymar yaje kubajamwe haya Neymar yatajamwe no haca wumva induru tayibwo induru yariko biba muga rero urazi ko rega Neymar kuzamo si intere yonyine yo gutsinda mu kibuga naza ko n'abantu public urakwega abantu uragira naza ko ama sponsor naje kwambona nka Puma niyo yamamaza Puma nako hariho nka Puma yari kubihombye ikintu gikomeye cyane ko umva niwe ay branding no munsi naza ko mu gihugu cy'Ubwongereza biragoye cyane peut-être ko bafise no munsi bafise equipe abafise abakinyi benshi naza ko bakomeye benshi kabisa ushobora gusanga poste mu gihe ubize nabi witwaye nabi uraza kuva mu direct ngango abenshi Ben White yikura muri selection ya Three Lions ngasubira mu byaje kwa bimugora cyane no munsi baje kwa habura mu witwa ari Maguire wa Manchester United haje kwa bara mu Cole Palmer haje kwa mu Foden haje kwa bara mu Gibbs White nibaza ko ni mu bantu bagize season nziza cyane Gibbs White Nottingham Forest nibaza ko Ubwongereza basabakinyi benshi cyane kuri hagati mu kibuga usanga bari menshi gose nyaza ko squad nimwe mu squad ameze neza no munsi wovuga Three Lions nyaza ko atayibesha kandi naza ko nakazi gakomeye cyane kuri Thomas Tuchel naje kwambona witwa Jamie Carragher avuga ati choix zaje kwa zikorwa na Thomas Tuchel nibaza ko ni nziza cyane bon même si ujyanya n'umukunzi tsumva ashaka gushamwo ibyo yishakiye muganaza ko kugira ngo managing squad ngana nk'ukunye abakinyi beza nk'aba ugavuga ati uno niwe nzoza ko nifashisha muri Coupe du Monde naza ko nakazi gakomeye cyane gose uno munsi ni witeze iki bino Coupe du Monde nibaza ko nta bitangaza byinshi nitezemo cyane no munsi ko yanavuze bijye bihugu navuga France navuga Espagne navuga Allemagne irimo na Germany Angleterre na Argentine twayisiga inyuma cyangwa Portugal ya Cristiano naza ko uno munsi niyo migwi yose irahabwa amahirwe naza ko nta kubwanje nta gitangaza mbona turashaka kubona igitangaza kuri Japan nkuko yamibikora mugabo naza ko ibitangaza binini cyane azoba ari no migwi ikomakomeye izo bije kuba ibura ko bo ikindi kintu nitezemo ni uburyohe bwa zino nkino kuba twatumenyera ari nkino nkeye twatumenyera ari bihugu bikeye no munsi yongeye ko ibihugu bigera kuri bingana
ibihugu bigera kuri 12 urumva yuko hategezwa kuzamwo uburyohe kame muvuga ngo tuze kwa tubona mbega ni iki cyaje kwa cyongeraho kuri form twadusanzwe tumenyereye kandi ni nakubyimo nzoza kuba ibera mu bihugu bigera kuri bitatu nako ibintu bitari bimenyerewe cyane bino bihugu bya Afrika ndio twitege kwiko ko urumva ko ni ibihugu harimo Cote d'Ivoire, Ghana, za Afrique du Sud, Senegal, za Cap Verde, DRC twitege iki ku bihugu bya Afrika bon nyaza ko twaje kwa tubona ubushobozi bwa bihugu byo muri Afrika turabiye nyene uko bari ko barahura nga hagati yabo yeah nyaza ko hari bitangazo byinshi tuzoza kwa tubonamo ko twamaze kwa tumenyera yuko ibihugu by'abirabure bidashika kure cyane muri Coupe du Monde peut-être Maroc yarabikoze 2022 irashika demi-finale mugabo ntiyari Maroc y'abirabure yari Maroc y'abarabure no munsi naza ko ntidufise iyo imwe equipe ihabwa amahirwe menshi cyane nimba munsi tuvuze ko dufise Senegal naza ko ni mu equipe imeze neza muri Afrique bon Maroc yo no munsi liko tubanze chini classement FIFA umva yuko bon ni bihugu dushaka gukonta ko ikintu gikomeye cyane ntituze kuba tubona igihugu cyaje kwa gikorera ko cyagarukiye muri quart de finale bon cyangwa gigarukire demi finale aho Maroc yashike pourquoi pas finale même si bigoye cyane muganiza ko turashaka kwitega ikintu gikomeye cyane kuri no migwi ivuye muri Afrika nuko ni kubyimo tugiye gutanga ku munsi wa kane baza ko ari inkino zitari nk'imzo za murakurikirana no kuri Look Media ubona ko urugo Champions League twari twabashikanyeho kubyimo nanye dutekerezwa kubashikana nuko imbere ko turangiza duce muri tugume muri Amerika Amajepfo muri NBA no musubari muri final New York Knicks na San Antonio Spurs ni game ya mbere yamaze kubirangira New York Knicks game ya mbere irayitahukana uriya sinzi nga umunsi wa turavuga naje mpamvu ati buriya ino San Antonio Spurs irahabwa amahirwe mugabo naje kwa ndaba buriya New York Knicks ifise amahirwe menshi cyane uziko uno munsi kwije inkino zigira ku 12 zikurikirana kabisa nta rukino na rumwe itsinze anako byukuri anako New York Knicks igize saison nziza cyane ino finale ije kuba iba uno munsi ihuza San Antonio Spurs ndetse na New York Knicks anako yigeze kuba mu 1999 so turashaka kubona no munsi peut-être abantu benshi bashaka kuba ati nivyo yaje kwa itangura itsinda ni game 1 mugabo dufise ama game 7 umva yuko dushaka kubona ibitangaza bindi bizoza kwa biba mugabo naza ko amahirwe kabisa kuri New York Knicks yaje kwa yemeza abantu bavuga ati yaratsinze mugabiza yahagarara mugabo rero ntitwibagire yuko nino San Antonio Spurs haja muri demi finale yaje ikuramo Timberwolves yaje kuba itangura nko kunye yaratsinzwe match ya mbere nibaza ko ni ya kabiri aje kuyitsinda mugabo game 3 game 4 ikitsa ko zitsinda zose baje ko bakora iyo baje kwakora muri no finale yari muri finale ya conference baje kwasida Oklahoma bakuramo Oklahoma none byatanga uko nyina ko yatangura itsindwa mugabo bikaza kwa birangira yaje kuba itsinda kandi naza ko no musturavye San Antonio Spurs naza ko nane rafisa amahirwe biragoye kuvuga no munsi New York Knicks yashaka kuza ikadevasa cyane igatsinda nkuko twaje kwa tubona igira ama 4-0 no munsi naza ko 4-0 iragoye cyane kuri nozi biragoye muri finale gusipinga muri finale naza ko biraba gake ugiye kurana naza ko ari gake cyane mugabo no munsi ni byoshoboka ni parcours naza ko yari maze kubona n'abantu bake no munsi ni Knicks no munsi byo kuraba ingene yaje gutsinda no match ya San Antonio nako bagiye muri 4e carte bari inyuma amata arenga 10 ariko baza guheza match bari 5-5 kumva ko ni equipe n'usi yatangiye kuganya côté experience naza ko iri imbere cyane y'umugwa San Antonio Spurs. San Antonio Spurs ni equipe batara jeune cyane experience mugabo batari kuri même niveau na ba Josh Hart, Jalen Brunson n'abandi naza ko kubwanje amahirwe menshi afise ino Knicks mugabo twibuke ko yacha game ya mbere turinde turabe kuri game ya kabiri. Game ya kabiri no munsi mu cagu naza ko turaza kwa tubona mbega iraza ko New York Knicks iraza kwitwara game 2 bize kwa bigaruka kwa kundi na San Antonio Spurs kitangura ari maze kugera kuri game 3 game 4 ibitangwe kubyuka kabisa onako turashaka kubona Victor Wembanyama kwa aba mu champion wa NBA muganaza ko bizomusaba inguvu nyinshi cyane kabisa kangaze kwakoramo mu Rwanda. Ico nuko uno musamwe Knicks yotwara game ya kabiri byogorana cyane kugira San Antonio Spurs ize kurumonta inze zibi.
bon peut-être niko bari kwaza kwa na New York Knicks mugabo tuvuge ko eske Oklahoma yo ntitwayiha amahirwe menshi cyane no musi twabwatira Oklahoma ntiyigeze iridinga ntuzo zibiri yego match zibiri yego ntiyigeze iridinga match zibiri mugabo yaraje imbere match baratsindana yego baratsinda Knicks na San Antonio na Oklahoma baratsindana Oklahoma niyo yatanguye San Antonio yatsinda Oklahoma itsinda ya kabiri baranganya uvuga ngo nta nimwe yigeze iridinga zibiri no usanza ko Knicks avec niveau ifisi no musi avec confiance ifisi no musi muri no post season boza gutsinda match zibiri kuri San Antonio Spurs vyogorana gose kugira ngo baze kugira amahare yo gushaka kuhomonta izi defete zibiri neza ko barakazi gakomeye cyane ku ruhande rwa San Antonio Spurs mugabo neza ko biracashoboka baje ko babonye cyaje kwa kibura muri game 1 neza ko yaturindire turabe game 2 ciza kwa ivamo neza ko byukuri tukabona match ya kabiri icaje kwa kivamo bizo duhisho nziza y'urukino rugira gatatu ya Grand Prix nuko neza ko nihiganda cyacu no tuce twigarukiriza muri NBA isango tugaruke ku munsi wa mbere Boris ndagushimira nanje Loris ndashimira ndetse n'abakora dukurikirana nabo bose muri rusange nuko mugire aho muba mubahwe naho utaha